ubiba wita umuvumburo turashwana bakunzi ba active bakunzi ba active ni groupe hari abakobwa batagira inda none indero n'utayifise ugenza ku muntu ukamugendera yagiye hose ukagenda umukurikirana indero n'utayifise witonde kandi unyitondeko fifi twubahana unyitondeko je ntuzosubire kumvumbura Isaac TV yes hello guys bakunzi ba Isaac TV ndabaramukije cyane reka ndababwira ati mwaramutse namwiriwe bivaye naho uherereye canke aho boneye iyo emission kuri mikoro rero nko mubibona muri kumwe na Mili Fifi inyuma kamera ni Akimu ni umusore mushasha kandi akiri muto mushasha muri Isaac TV nka jewe nkuko rero mubibona ndi ngaha simba ndi jenyene mba ngoma ndabeza akantu nyene karyoshe rero numvise amakuru ambwira ko hari umukobwa akunze kuja mu video atandukanye mu clip atandukanye bamutazira best peut-être bamwe mwamo muzi cyangwa mumaze kumwomba rero nandi kukazi camugati reka mpamagare cameraman tuje kumuraba ko musatura bo muntu yo bari mukabara amasaha kuko mu Burundi gatura amasaha turi saa 6 zo mu Burundi akabare umwana w'umukobwa ya masaha camugati rero cameraman tugende turabe uwo mukobwa w'umukwini video na nyene sikure kuko juste ni mande yo kukazi ingo cameraman nyaruka ubwo nanundi ko ndanabona aha rero hari abakobwa basaze jewe mukobwa ashobora kuja mu kabare aya masaha saa 6 ni problem ndamubonye bakunzi ba Isaac TV mugumane nanje ubiba wita umuvumburo yes best sister bakunzi ba Isaac TV mwamubonye amudemo ntugira akazi ukora bite best ntugira akazi ukora nakubaje ntugira akazi ukora ndamutse uzi ungenda niyo ngiye hose ndabaramutsa kugira ugende gute ntugira akazi kwanza aya masaha uri mukabari umwana w'umukobwa saa 6 uri umwana w'umukobwa mukabari uranjejwe basi tuyage basi toka shamba sister biriza fifi mze ndakubwira sibyo kizira kungendako nose kugenda ko sister nari tuyage narumvise kuri umukuru hose n'amakamera igeza hiyo iyo ngiye hose n'amakamera wangenda fifi umunsi umwe nzogukubita umunsi umwe nzogukubita umukobwa we none basi unkubise je ndumukozi none unkubise wo moyo kibaje kuba mukabari birakuraba wambonye gute ho none erega kakabari uriko Isaac TV ngijara bafishe PJF Classic FM ndibaza wayibona reka tuvugane basi shira hasi tuvugane nzimiriza amapeti wana kakunzimiriza amapeti nta nisoni ugira niyo wangure wewe nshake nzeho saa moya sibyo nibyo wanje kumenya nibikuraba basi none sister basi tuyage gatonya basi tuyage n'amakamera waje wizanye wikoze inkuru bususu hejuru taka uko tuyage turashwana nakubwiye ntusubire kumenyera mvi bakunzi ba Isaac TV ntusubire kumenyera none abasi ngaho moyo singomba umuntu amenyera noja mu kabare noreka nibyo wanje kumenya wabyumvise bakunzi ba kuko jewe mpejeje gukora akazi kiwanje ngomba kuja kutinya kanyota nimba nawe udafise akazi ukora rero ngujejwe kugumucunga best yagiye karakunaniye bakunzi ba Isaac TV murabona no kuri tuyage basi tuyagiki bakunzi ba Isaac TV none uko sikumburira indero vraiment basi iyo utashaka ko tuyaga wari kunda basi tukayaga shaka ndagusomye bakunzi ba Isaac TV na telefone yanje arayononye mwe bazi ndayishiri no quelque part ndabona bakunzi cameraman ndibaza asha n'umusi boss ni kuri kwimana akazi kataheze murambwira none basi nyifana ntiyakuzimbye aho yimena ntibamenyera uzobaze je ntibamenyera sibyo fifi je ntibamenyera vraiment kandi je ndipfuza urumva fifi rati turabagenzi ariko je ibintu byo kunzana amakamera nguje kumvumbura biharane nuno munsi none basi basi hari giti ndose nagusanze mu umvumbura mubiki wewe uransororera wewe none basi ifana ususe kwasi ntiyakuzimbye banje n'amahera nayiguze yiwanje ndakugurire nawe cyangwa ushaka ndakugurire wanyote bakunzi ba Isaac TV ni kuri kumana je ndapfuye
oya basi tuyage n'Imana ngomba tuyage iki haguka basi tuyage ifana basi wayinsusa kwa sinavyeme haguka basi tuyage bakunzi baza active kuko maje no kuri ibintu ntibera ngaha ifana wayisutse ko birahera ingoro tuyage urankeneye bakuntumye ndakoze neza warunyoze none nivyo ukeneye ko ntiwari kwiriguranda ndutana kucafuye bakunzi baza active nuko umuntu hari abakobwa batagira inda none indero n'utayifise ugenza ku muntu ukamugendera yagiye hose ukagenda umukurikirana indero n'utayifise witonde kandi unyitondeko fifi twubahana unyitondeko je ntuzosubire kumvumbura basi nimba chavuga urumfite none kwenda gusenza gusahuri ndakubaza amakuru yawe none utusuka kwifa nkande n'amakamera ahubwo ijya kamera yaba yaranyegere nka kwera umbirida sister nukuri kwimana yo kamera yawe ushaka kumenya nukuri kwimana yawe nanyegere ndakwereke ndayijanjagurira hanyene umbirida nuko ari kwera kamera sino nawe bakunzi baza active nukuri kwimana ukusi kwigenza mwana ngire ndakubwira ikintu kimwe je sintinya kamera ariko ngomba ndakubwira ikintu kimwe genda bukebuke peti none nanje ngo muhite no urandondera none ngo muhite uzanywe niki je nakubwira ati nje kugira tuyaga ivyereka akazi kawe kuni video wamukora none shama kubona none aho hari kosa nteguje imbaga ndaguteguze ukambwira ati best uno musi ndagukeneye tuyage pana ngo ndamubonye ko aciye hango ndamuti none ndakubaze ngendana sinkeneye none ndakubaze none kubona usise kwifana niyo basi niyo solution basi wowe ahubwo usanga nuko ndanywa inzoga kabare ndakuhagiza ko nabonye ko harunyotewe nawe urushaka kunywa abamenyesha amakuru baragwiriye kwe kuva ryari basi isi nyimba ari citro yawe nyimba ari Sprite nyene nta niyonzi twe twinurwa bamuhira basi icyasi tuyage basi sister gurira rero yindi wishire ngaha matuyage bushizo fana urayisesa ngo ushaka ndagurinda fana mwana reka kumenyera ndagusumbye izuba ndagusumbye kubona izuba pe umviriza basi bakunzi baza active kuje ngomba bibe birebire musubira kwicara ingo tugende hajya tuyage muyage nani na wewe kumbura nkene none kubera ko utantelefone ukambira ati best no musinda aba telefone yawe iyi telefone urayizi wewe urayizi be sister mugaye uko nukutagira indero n'ukuri kw'Imana none utayifise ukurikirana umuntu abayigende hose wande bakunzi baza active genda mukwirikira ifana yimenye ko mugabo niberera ngaha umwanya ndagutabasa nukuri kumata twapuma tugwana nakubwiye ati ndakuva inyuma maka ngufu umenye ico nkora n'ico ndico ego ndumupolisi none dada kwanza ndakubaze bavuga ngo uri umuslay queen nivyo musere kwire mbese je urumva ibyo ko je no bikora nari n'amafaranga nje ndataye kubera wowe nyene fifreka kungerageza kuva ryari wambonye ryari ega niyo mpamvu nakurande tuyage nawe cyusuka kwifana bo sorry mwananje ariko uranteje stress muri no mwanya deja bakunzi baza sorry ndagusabye ntubaze ngo ndagusabye sorry ucija ngaho byimbye agatima ngo arambwiye ngo sorry no sorry twaragwiri ugomba unkeneye ugomba kunteguza nkuko abandi bose baba babikoze muri Wakaraye TV bankeneye baranteguza bakambwira ati best turakenera kuyaga nawe we savane muri waka ni mugiciciju kumbumbura jewe niko baguhenze basi nkeneye irambwira ati mustare best turagukeneye mugabo ibintu byo kumbumbura je musi mwe fifi witonde pama umviriza wamenye kwifana umviriza bakunzi baza active je n'ukuri kw'Imana umukugara ndenge je ndi mu journaliste mbanjeje kubera utuntu nutundi kubahasho n'ibintu bitandukanye none kuca mena kwifana vraiment aho ni show utanga uvumbura abantu musi bakuranduye ntuzamenya kuzi gutanga show neza bakunzi baza active n'ukuri kw'Imana je n'urupangu nzogurira uyu kandi bambwiye ngo yahungu yamaraza abahungu man je nza gusanga ni wanyu naci fana wayimenye ko ndareka ariko ni wanyu nze gusanga je to jure fifuri cyari umwana pete ego ndi muto mugasi ndi gito none ushaka kwiki nabwisha ko tuyaga tie isoda chini wanguriye tuyaga iki wanguriye namwe sindagufatira ndaguhunyweko uranyote wana napana ncha narinje nanyote zana tuyage we twabahanisha kwenda kutuyagaza nakano ka microphone bisa we tie chini tuongee tuyage nkaka ndagakubise nkuyu ndamukubise yogenda vango narahuye na best fifu umuntu basi hari ikintu utazi ntuzusanga ahantu hose umuntu aba yibereye mu gihe aba yumviye ati je ngo manje kwicarana ntubuze stress arimwo sibyo pana kucuza n'ubukamera n'ubupantaro waje ngonje kuvumbura bese kumvumbura je baramvumbura nego basi nambaye pana mugandi kwije baramvumbura jewe
Ah sister kwa tuongee vraiment je Wabona mvumbugwa n'umuntu w'umugabo basi ariko akana nka wowe vraiment. Peti. Umugabo mbafise yo kumare bakunzi baza active. None umaziki wewe. Umbise ni slay queen je nababwiye ni kuri kwimana. Cameraman. Nakuye kandi mama wawe. Kandi usubire kunkurikirana Fifi. Je nakubwiye utebya ko tubiyaga nguma ndagukwirikira aho uja hose. Yaga. Okay. Best kubera iki benshi baba kuzi nabi canke bo bavuga ko Bande. Les entourages donc aba fans bawe. Byari wonyereka commentaire nimwe yobe mvuga nabi je best. Erege ivuga byose simaka befise cemeza. Ugomba kumenya iki majambo makenya. Kubera kibazo dafise indero naje kuvumbusha nswa ko intuzenya. Indero ni utayifise ushobora gusanga umuntu yiruhukiye ariko yifatira ki wiwe utazi ni beri yako kumbu nyotewe vuga sabasi ndanyota ndakuraru bambye nkaca sanga biri muri amakuru ya byo ukora twanze reka ndagushimiye kubona nakoze kwanza kunzwa kwinzoga nyamba rifana nyamye sinzi kuntu bavyita ntanzoga nkwa peti yangu je niru njewe mvuze ko ngomba kwiruhukira ngomba kwigira ahantu nyene hameze neza nkituriza nkinywera gasoda naheza kukanywa mu gihe nyene numva ko bimeze neza nkihondokerana nyumbani nawe ukacuza n'ubukamera ngo twaje bakunzi ba active kuba namuvumbuye nta kibi narimfise canke sikukwana niyambaya iki wari ugifise nyabaki jewe best we kuva mu gitondo Fifi umviriza daje kwanza bakunzi ba active wala chimo dukorera amakosa iyi kamera kuva amafaranga wanse ko nyamba rifara nyamba biyoga vyawe rabukuntu inuze nyamaze kuba rabukuntu watwonone inuze yangu ivyo ntibindaba ntibinanyerekeye ahubwo iyo usanga nayihaye nihaye akaviva mwanangu nagupasura umutwe bakunzi ba active je simenyerwa vraiment uzomvumbure ufise business ushaka kumpa idiri runaka pana kumvumbura nje ndakuzane basikira akabasi cha video cha clip mubaboko imbere bakunzi ba active nkaka ndakubise ko cakagenda kavuga ngo iki mani wona nderugira umviza bakunzi ba active je umukobwa arambabaje kandi gituma kimbaba igituma kumvumbura ntiwashimye kuza kumvumbura jewe nande rufise yarakurotse nta mfise mugabo twize hamwe turayinganya kwigana nawe je namuvumbuye nta ndero mfise kwigana na wewe kwari gutumwanya je twariganye nibisigura ko umenyera aho ngiye hose ngo waje kunkurikirana nkandi ndagufise deni bakunzi ba active umukobwa yavuze ko je ko atandero ngira yego basi ntandero mfise kubera ngo namuvumbuye bikini bikeko twene niko kazi tujejwe nundi munyagihugu kazi wagakoze kuva ryari wewe basi wofisa kaye ko kucira mukabari saa 6 eti yangu je nja kwicara ko mbafisa amahera umba twera amahera dufise gute n'amahera ufise wo yicara gute udafisa amahera ibyo bazitimbura kimazi bakunzi ba active reka ndabashimire kuko numva ndiko ndababara mu gutwi yanse ko ntuzenye ifana kandi ipirambabaza bashimira ugende umunsi wa rosidiri sara kunkora ku bakunzi ba active reka ndabashimire kuba namwakoze kunkurikirana je ndiko ndababara mu gutwi ko yanse ko ifana kandi nababaye cyane nundi ndiko ndabara mu matwi abwo nuzo nasubira uriko urantega kwa mikoro none mukobwa bugenda gake iyi ni business we none ya business je wirandaba na mahero nzaniye jewe none ndakubaza utwiciye microphone ubongutse none uyinkurikirana nza kwibiki ndiko ndavuga wowe uri nziza sibyo ndiko ndavugira kuri microphone wowe uri nziza je nyinziriza iki ahubwo atomba ko nivugiyeko bakunzi ba active reka ndabashimiye cyane kwa mwankurikiranye ndabibutsa ko kuri mikoro yari kumwe na Mili Fifi inyuma kamera yari Akimu mwakoze cyane kudukwirikirana ariko murabona ko ngiyensa nabi banse ko intuzenya kandi no mu gutundi ko ndababara ariko muzabandanya mushushikara mubona nanje ciao ciao Isaac TV